Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Munyemerere turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda kubikomeje kuvugwa no murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uraza kunyemerera nibande kubikomeje kuvugwa ku mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi, aho hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane agendanye n'ubuzima bwazo, uburyo zibayeho nyuma y'uko leta y'u Burundi imaze igihe iri gutabaza ivuga yuko ikeneye amafaranga menshi yo kugira ngo izi mpunzi zibashe kuba zakwitabwaho, nyuma y'uko ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage biganjemo abanyekongo bahungiye ku butaka bw'u Burundi nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane amakuru akaba avuga yuko imirwano yaratumye aba baturage bahunga, harimo n'abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ari imirwano yaje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, abyaje kurangira ingabo z'u Burundi zitangiye no kwitabaza cyane cyane intwaro ziremereye cyane zari zarashinzwe mu bice by'u Burundi bahana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo, zikarasa mu bice byo mu kibaya cya Rusizi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndagaruka kandi ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa, aho ubwumvikane bukomeje kuba bukeya mu Burundi, aho Ndikuriyo yasubije Minisitiri Ndikumana ateza impaka ku bigendanye n'umutekano. Ndagaruka kandi ku bigendanye cyane cyane n'abasirikare bamwe na bamwe bakomeje kugenda baburanishwa nyuma y'ibyaha bigiye bitandukanye binyuranye bashinzwe, harimo n'ubwicanyi buremereye cyane. Indi nkuru ikomeje kugenda ivugwa ni inkuru ivugwa yuko perezida wa Venezuela bwana Nicolas Maduro yamaze kugenda afatwa. Kugeza ubu ngubu iki gihugu cya Venezuela aricyo cyamaze kugenda gitangaza, aho kugeza amagingo aya ngaya isi yose ikomeje kugenda itekereza kuri operation yaje kugenda ikorwa n'abakomando kabuhariwe ba Leta Zunze za Amerika yo gufata perezida Nicolas Maduro uyobora Venezuela ndetse n'umugore we. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye muri rino joro, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Niba uri nga mu Burundi, reka ndagusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza cyane. Ku bari mu gisagara cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, abari Gitega ku murwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari mu Kirundo, abari Mwaro, abari mu Cibitoke, abari Ngozi ndetse n'abandi bari mu bindi bisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kubwa neza, mbifurije kumererwa neza cyane. Abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese mudukurikiye, mwese mbifurije gukomeza kumererwa neza cyane, mbifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza cyane. N'abandi bari bwota amasimbi, mwese mbifurije kumererwa neza. Kanda handitse subscribe kugira ngo wambere bazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Nyemera turebere hamwe rero amakuru akomeje kugenda avugwa. Gitega ku itariki ya 31 Kigarama cyangwa se mu kwezi kwa 12 dusoje ku uyu mwaka wa 2025, nkuko bikomeje kugenda bigaragara, abahunga intambara zibandanya zikomera mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nkuko bikomeje kugaragara, impunzi ibihumbi n'ibihumbi z'abanyekongo zisanze by'umwihariko zizibiriwe mu Burundi kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama cyangwa se kwa 2025, hagati y'ibibanza byo kurindiramwe rero aho byuzuye, kwimurirwa rero by'umwihariko ku ngufu mu inkambi ya Busuma, iyugarwa ry'imbibi ndetse n'amategeko atangwa n'indongozi, ingorane zijyanye no gufasha ntizihengeshanya kwiyongera mu gacerere kenshi. Ibi niko bikomeje kugenda bivugwa na bamwe muri izi mpunzi zikomeje gusaba yuko imipaka yakugururwa ihuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo. M23 navuga yuko bakabaye barekurwa bagasubira mu gihugu cyabo, ariko leta y'u Burundi iherutse gushimangira ko iyi mipaka itazogururwa cyangwa se itazafungurwa vuba, bizategerezwa yuko umutekano banza kongera kugaruka. Kuva rero mu ntango z'ukwezi kwa 12, impunzi zirenga ibihumbi 88 z'abanyekongo barahungiye mu Burundi, aho bahunze intambara ziri hagati y'igisirikare cy'iki gihugu cya Kongo n'abarwanyi ba M23 mu gice cya Kamanyora, ikibaya cya Rusizi, muri Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byagaragayemo intambara ziremereye cyane. Igihe zashika rero izo mpunzi zakoranijwe hamwe rero mu bibanza by'agateganyo nka Gatumba, Cibitoke ndetse n'ahitwa Gishemere mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, hamwe rero na Rumonge, igisagara cyegereye ikivuko mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Muri ibyo bibanza bivugwa ko abantu babayeho mu buryo butameze neza, ubukene bw'ibifungurwa, isuku ridashemereye cyangwa se isuku nkeya n'ubukene bwaho baba, nk'uko bitanga
bitangazwa. Abakenyezi bibugenze, abana ndetse n'abantu bageze mu zabukuru baryama munsi rero y'amahema yatabutse canke hanze bakanyagirwa n'imvura, umuyaga by'umwihariko ndetse n'igikonyozi kikabica. Abajejwe amagara y'abantu ntibakwiye cyangwa se ntabwo abahari bashobora kuba babafasha mu buryo bukwiye, mu gihe abagwayi ba malaria baguma rero biyongera buri munsi mu bice bigeramiwe. Kuri izo ngorane kandi zisanzwe zitoroshe hiyongereyeho ikiza cya kolera, indwara yadukira cane cane abagwayi benshi baribonekeje muri ibyo bibanza. Hakaba kandi hari n'abamaze gupfa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, bikongereza amagorwa y'izi mpunzi. Mu kibanza cya Gatumba Murisho, umwe rero mu mpunzi z'abanyekongo arashinga intahe ati twahunze intambara kugira ngo dukize ubuzima bwacu, ariko ngaha tubayeho nabi. Aha tubayeho mu nzara izura inzara, nta mazi meza cyangwa se isuku, kandi abagwayi bakorera bibonekeza buri munsi. Imvura bishitse rero ikagwa turara duhagaze, kuko rero bamwe ntibagira aho rero bakinga umusaya. Tubona umengo rero twaratawe n'abantu bose, cane cane leta yacu ya Kongo. Ukwimurwa ibusuma rero ku ngufu, ibi nabyo ntibiriko biravugwaho rumwe. Kubigera ubwo bwinshi kandi bw'impunzi, indongozi z'u Burundi zarateguye kwimurira izo mpunzi mu nkambi y'Ibusuma iri mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe Uburundi buhana na Tanzania, dore ko guhera muri 2024 Uburundi bwafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. 2025 isize noneho bafunze imipaka yose ibahuza na Kongo. Ubu ngubu Burundi bivuze ko busigaranye imipaka yonyene ibahuza n'igihugu cya Tanzania nk'uko bitangazwa. Ku bwa benshi rero mu bashinga intahe, ubukene buribonekeza muri iyo nkambi, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara Ibusumbyi. Impunzi zaragumakanye rero abagira neza mu minsi mikuru, by'umwihariko ziyamiriza ko ziriko rero zimurwa ku ngufu, hamwe rero ndetse n'ubuzima bubi rero zibayemwo. Impunzi nyinshi zivuga ko zimuwe ku ngufu, kandi ubuzima bwo muri iyo nkambi bubonwa ko rero bugoye cyane gusumbya ubwo rero mu bibanza byo kurindiramwo nk'uko bigaragara. Impunzi kandi zisigura ko zanka kugenda, kuko rero ziguma zivugana n'imiryango yabo yasigaye mu gihugu. Bakavuga ko rero impore yabonetse mu bice bimwe na bimwe bya Sud Kivu. Abenshi basaba rero ko by'umwihariko botahukanwa ku bushake, aho rero kugumizwa muri ayo makambi ku ngufu. Musafiri umwe rero mu mpunzi atemera kurungikwa aragira ati bariko baradukubita, kuko rero turiko turanga kujya Ibusuma, ariko hariya ni amagorwa nyine. Imiryango yacu itubwira ko impore yabonetse, dushaka rero gutaha ku bushake. Ati ntidutegekwe kuba muri ayo makambi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uretse impunzi kandi z'abanyekongo, ndetse hari n'abadandaza benshi, abashoferi hamwe n'ingenzi z'abakongomani barugaraniwe rero mu Burundi kuva umupaka wa Gatumba wugawe. Ubutegetsi bw'u Burundi bwugaye imbibi zo hasi buhana na Repubulika Demokarasi ya Kongo, inyuma yaho igisagara ca Uvira gifatiwe n'abagwanyi ba M23 mu ijoro ryo ku itariki 9 rishyira ku itariki 10 mu kwezi kwa 12 2025. Uvira iri hafi cyane ni Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi, ahakorera amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa se mpuzamahanga harimo na ONU hamwe n'ubuyobozi bukuru bwa leta. Bituma rero ubutegetsi bw'u Burundi burushirizo rero guhagarika umutima kubera imvo z'umutekano ushobora kuba mubi cyane, kubera batagira rero uko bashobora kwitwa. Bamwe rero muri izo mpunzi baca bategekwa kujya mu bibanza byo kurindirirwamwo rero, ariko ku gahato. Kugeza amagingo aya ngaya kandi nk'uko bigaragara, umutekano ukomeje kugenda ugaragara kumeze nabi muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uko guhunga ku bwinshi rero biva ku ntambara yibonekeje cyane cyane mu ntara ya Sud Kivu, aho intambara zibuze FARDC yifashijwe n'abasirikare b'Abarundi FDNB ndetse n'abazalendo bashigikiwe na Kinshasa barwana n'abarobere ba M23 kuva aho M23 yigaruriye ibice byinshi mu kibaya cya Rusizi muri Kigarama 2025. Uburundi bwaratumye ko rero ingabo
ingabo nyinshi zabwo zari zararungitsweyo kuva muri ntwarane 2023 nubwo abasirikare bavuye muri icyo gihugu kandi intambara zibandanya ziyongera. Byemezwa ko ari batayo zishika muri zibiri ziri muri Baraka z'abasirikare b'Abarundi. Izo ntambara kandi zirabandanya naho hari amasezerano ya Washington DC yasinywe ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 12 2025 hagati ya leta RDC ndetse n'u Rwanda ku buhuza bwa leta z'umwe za Amerika, aho Burundi bwitabye nk'indorerezi buhagarikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. M23 kandi umugore asubiriye gufata ibirwanisho muri 2021. Ubu uwo mugwi ukaba warinjiye mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirongoye na Colonel Nanga yahoze arongoye Seni, umugwi by'umwihariko usanzwe ujejwe ibyo matora mu Burundi. Uwo mugwi ukaba kandi ugenzura uduce twinshi muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu harimo Goma ndetse na Bukavu, hamwe n'ibice bikomakomeye cyane by'imbwamwo amabuye y'agaciro cyangwa se bicugurwamo amabuye y'agaciro, harimo rero za Rubaya, kimwe rero mu bibanza mpuzamakungu by'imbwamwo korota nyinshi ku isi. Kinshasa yagiriza Kigali cyangwa se leta Kinshasa ishinze u Rwanda ko rero ikiyikiye umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda narwo ruvuga ko RDC ndetse n'u Burundi bifasha FDLR, umugwi wiganjemwo wabagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nubwo Kigali yama ibeshyuza ikavuga yuko ibyishinzwa atari ukuri ahubwo ari ibinyoma, ariko kandi hagiye harasohoka ibyegeranyo bimwe na bimwe by'umwihariko by'abahinga ba ONU aho bavuga yuko indongozi z'u Rwanda zita ko by'umwihariko ari abagushi cyangwa se ari ibibeshyo, aho zemeza ko hari abasirikari bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7 b'u Rwanda barungitswe kurwana ku ruhande rw'abarwanyi ba 23 ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hagati aho kandi impunzi zigera mu bihumbi 9 z'abanyekongo zarakiriwe mu Burundi mu kwezi kumwe kwa Kigarama, bakiyongera kandi ku bandi barenga ibihumbi 70 bari barashitse nyine muri uyu mwaka nyine, bigaca bituma ingorane ziyongera mu ntara nyinshi cyane z'igihugu cy'u Burundi. Kuri izo ngorane kandi impunzi zifashijwe n'amashyirahamwe yigenga harimo ishyirahamwe rishasha rya Kongo baratabaza leta y'u Burundi ndetse na HCR, ishami rya ONU rijejwe kwita ku mpunzi ndetse na leta ya Kongo cyane cyane abatowe muri Sud Kivu, basaba iyugururwa ry'inzira bocamwe rero by'umwihariko ikingiwe kugira ngo basubire mu bice bimwe na bimwe baturutsemo, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu kanya gashize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vieux Nduhungirehe yumvikanye avuga yuko ibyakozwe na leta ya Kongo, aho bongeye kumvikana bavuga yuko hari abasirikare b'u Rwanda bafashwe ari ububeshyi buremereye cyane. Leta ya Kongo ikunze kumvikana ivuga yuko ku butaka bwayo hari abasirikare benshi b'u Rwanda, ariko kandi u Rwanda rwamarura bihakana rukavuga yuko nta basirikare barwo babarizwa ku butaka bwa Kongo. Icyakora u Rwanda ruvuga yuko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kugira ngo barinde imipaka ibahuza na Kongo ndetse no kurinda umutekano w'Abanyarwanda, nyuma yuko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasizi n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bakomeje gufatanya na leta ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abahinga cyangwa se na zimwe mu nzobere z'umuryango w'abibumbye muri ONU muri raporo zagiye zishyirwa ahagaragara. Bashimire mwese bakomeje kudukurikirana ndetse nakomeje kubara natwe. Dusubire ku munsi w'ejo turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Mbifurije ibihe byiza. Ku munsi w'ejo tuzitsa kuri operation yo gufata Perezida Nicolas Maduro usanzwe uyobora igihugu cya Venezuela n'umugore we.